Haleluya. N'umunsi udasanzwe nashaka kwakira abashitsi n'abashitsi bavuye mu gihugu ca Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nashaka bahaguruke ko ari bane, bahaguruke bapepe ishengero. Andy Kennedy uyu atangura, Amy Kennedy ni madamu wiwe, Suzy n'umukobwa wiwe na Ruth. Mashaka kwicara. Hari abandi bana babiri bafise bataje, afise abana bane. Rero nashaka gufata iminota nk'ibiri gusa canke 3 ngire ico mvuze kuri Andy Kennedy. Abatari bakenga baramuzi, abakera baramuzi. Haleluya. Abakera baramuzi, ariko n'abatamuzi bari ngaha canke kuri YouTube barazi Intahe yanje. Haleluya. Naba nabashinga Intahe nkababwira yuko ivyo naciyemwo byinshi zidabisubiramwo. Kongo Rubumbashi murabizi, inda mu mpuzu murabizi, ibirato bimperera ko amashata ahera murabizi. Haleluya. Rero harageze ahantu ndagira business mu Burundi, business irahagarara. Nagize business mu Burundi muri 2006 maja mu make simvuge byinshi zintwara umwanya. 2006 Imana irambwira ati hagarika business unkorere full time. Nagira nibishoboka banzu nyereke ico nkora. Niho nemera gukorera. Imana avuga ati ugara ndankugara. Turanigana n'Imana umwaka wose. Baje Imana cikora yaciye ugara robine. Business irahagarara. Navuga Imana ndagiye mwibarabara none ndakugaburira wewe. Chamara umwaka 2008 mbayeho manu ubusi ku wundi. Hariho kwizera ng'umugorotsi wanje zobeswa niki? Ivyo twese turabivuga mugabo se twese turabibamwo. Hariho kubibamwo utazi ngene uzofungura ejo mu gitondo. Hariho kubibamwo utazi ngene ruhinzu. Harageze igihe muri iyo myaka 2008 birananya kuriha rwayaho mba n'uwo twabana, ndatereba ndatekera, ndagenda hehe ku biro, hariho ministere yitwa Association Aid nja kurara mu cuma c'amasengesho. Hariho agakeka n'akamatera gato kangana gutya namara kavuga 0.90. Hamwe yambaje ngo ndashaka ko nakakaza 0.90. Ndambwira nagize ingorane akaza 0.90 nagahaye umukozi, yida bimenya no kabika nkakaja muri mize nkakabika. Sinibagire aho navuye. Hanyuma nkiri kuri akamatera nyene ndonka impishurira donc révélation muri 2009 umwaka gitangura, donc révélation y'ubushobozi bw'amashimwe, the power of praise. Haleluya. Imana iranshbishurira bice mu nyigisho numvise iranyereka ati nubwo usenga urasenga urashima ariko uri dodomba. Cyangwa rero deviza yavuye. Haleluya. Kirazira nasaza kwidodomba ariko kwanziritse ariko kwanyishe nubwo nasenga nubwo nisonzesha nari dodomba baza Imana ni none Mana ibi bintu nibiki ko ndagukorera ko ntari mu vyaha kwereka ivyose vyugaye ariko simenya aho bipfira. Haleluya. Ni vyiza kumenya aho bipfira. Camahindura rero isengesho ntangura kutazira Imana, adoration imisi yose ngyama hahandi ntazi ngene ndi hande amezi 2-3 ntari yarwaye hamwe ubonanye n'inzu gacinyuma ntabirashikira gukwepa umbaye abagowe n'abana n'ubaye abo kabaye. Hanyuma ni muri iyo situation rero ndamara kuva mu kwezi kwa mbere 2009 mpimbaza Imana, ndatazira Imana, nsenga, ndirimba Imana, mvuga ubwiza bwayo, nkavyuka saa 10 nkavuga ubwiza bwayo, nkaja hanze nkaraba inyenyeri. Havuga ni Imana uri Imana urahambaye. Kaza numva mu gutwi satani urashonje tu. Ikivuga vyose urashonje. Kandi nabandanya gutyo urapfa. Havuga satani naho mpfira mu mwami. Kandi ngana mu ijuru. Haleluya. Cyaguma gutyo kuma mpimbaza Imana umwanya wose avuga ati ibintu nabonye ko ari byo. Kuko urakwiriye amashimwe. Uko bimeze kose haragerege ngafata nkaraba myaka 10 iheze umwaka ku mwaka nkandika ngiyagaza nkarondera mbega ikindi nibagiye n'igiki 2004 nibagiye iki nkavuga utuntu dutoya. Haleluya. Aho nashima Imana ku bintu bito kuko nahifise ikirato kidatobotse. Abwira Imana ndibuka mfise ikirato kitobotse. Ndibuka ishati iguma mpindura ikoro nguma mpindura gutya. Ndibuka inda mu mpuzu niyagaza gutya. Abwira Imana ntihajya hose nahavuye. Nuko ntarashikaho nkwiye gushika ari kuri Imana nanopfa pire mu mwami. Kora vyibuka umunsi umwe hari samedi namwe bw'Imana nti urero nari ngi celibateri hagera abacelibateri nabwira abacelibateri ngaba duza amaboko abahungu n'abakobwa tuza neza eka nta bita isoni
ndabwire wowe kiri celibateri profita hari ibintu agishobora gukora uno munsi nakora kiriya gihe uri celibateri urashobora kwiyugarana ukagana ahantu ugahinga wenyene ntawe ukurondera uri kumwe na ndiho gusa uri umuhungu uri umukobwa ndabwire andasenga uno munsi mugasenga uko nasenga kiriya gihe celiba ni ikintu ciza ntimuvyanke amen ko tuvuga amen narasenga narabwiye Imana ni samedi rero samedi zizosura kugira iki zizosura gusaba ikintu na kimwe nako ijambo rimwe dukoresha mu isi ngo gusorora gusorora ngiye gusezagira cyangwa gusorora ngiye kuguha gusa gafata samedi nkaje imbere y'Imana avuga ati uno munsi mvuga wewe gusa mvuga ibyo wakoze gusa nkiyugarana mu cyumba ya chambre y'icyumba cy'amasengesho nkamara amasaha 4 5 6 umunsi umwe nasenze ariko aravuga ibintu byose yaremye mvuga ibyo yakoze mvuga ubunini bwayo natura izina ryayo Hébreux 13:15 ohero ya 13:15 ngo mwature izina kiwe ngo n'iminwa yanyu yatura haleluya ndabana amasaha hanyuma narushe cyanaryama kugakeka ndubikinda ndabivuze kenshi kandi nzobisubiramo mu myaka 30 ndema nkiriho nzobisubiramo kuko abantu bataravyumva nzobona bisubiramo bumve ubushobozi bw'amashimwe ko amashimwe akwega presence y'Imana aya kwidodomba akwega presence yande ya satani y'Imana ndavuze ngo y'Imana kwidodomba bikwega satani amashimwe akwega Imana ibibazo byose ufise nubwo ufise ibibazo nubwo vyanse bibishe nugere kwibaza ngo Mana kubera iki ntoye iki urikura satani avuga ati idodombe cyane kugira kurangira tapi rouge kuranze ndubikinda ndiko ndaruhuka mugabo ndiko na medita haca bikintu ntabwigera mbona mu buzima bwanje numva ubushobozi umuyaga ngo mu cyumba amadirisha apana ngo mu ndoto amadirisha nayumva n'amatwi aje mujugumira gutya imiryango ibintu byose cangira vision apana kurota vision mbona umuntu yinjiye yambaye cravate n'ishati ya bleu na valise diplomatique acarinjira umujya nduguruka amaso kumuraba ndamubura cyangwa ijwi mbwiye ngo ndarungitse umumarayika akomeye kukura muri iyo situation aguhindure agushikane aho nateguye gushikana Imana yambwiye muri 96 yuko hariho igikorwa izoma kinini cyo kuvuga ubutumwa ku isi yose 97 ndyamye hasi kwivu apana kwisima kwivu muri Kongo Lubumbashi numva ngo wewe uzonkorera biciye muri internet sinzi jambo internet na email nari ifise njakoza wanje cyo internet barambwira ati ni ibintu nanje ngo nayumvise yo shira hamwe gurabaho abakongore ariko bamari Savyarinzi ariko Imana yambwira je gutuma mubona muri kanguka logo harimo ordinateur hagati Imana yambwira ati nzogukoresha muri technology abantu bazokizwa muri technology ingwara zizokira muri technology Imana yambwira ati ndakurungiye umumarayika akomeye agiye gukura muri iyo situation hacindwi zibiri mbona email ivuye muri Tanzania y'umumissionnaire w'umunyamerika ambwira ati hari umukozi w'Imana avuye muri Amerika aje mu Burundi ngo akeneye umuntu amufasha azomara amezi 3 uwo munsi nyene twanze gura no mukozi w'Imana ni Eddie Kennedy ashitse twarabonanye turaganira ku mugoroba uwo munsi nyene iyo email nayibitse abashaka nzoyibereka hari mu 27 Mai 2009 iyo email nayibitse araganira nanje arambaza none ndabona aha hantu none ahantu he naho nkorera mugabo naho nyene yego naho nkorera none uba he kiyozo yambajije uba he urumva mba ngaha nyene none hariho chambre mbo ajya mujyango ni chambre ya oya ajya cyumba cy'amasengesho ndashaka kuraba kiriya cyumba yumvirena mushitsa kumubwira ngo ndashaka kuraba hariya ngo nyugururira ndamwugururira asanga agakeka ngaha n'isima none uryama he igitanda kiri he ndafise akamatera gato kari he ndugurura hari akabati k'impuzu ndakugurura mvyuse cyane akazinga agashira hariya ndugura ndakamwereka akabonye kagira amarira mu maso bihetse tuvanye acaramfata ukuboko ngo mu mpwemu yanje ndumva yuko tuzokorana
nabibwiye abantu muri Bruxelles nababwira nti umunsi duhura nawe navuze mu gifaransa navuze nti c'était la fin de la fin. Yari iherezo ryo gusonza kuko ayo mezi 3 twamaranye yanzara yo yibonye baje yanzara arayibagiye iyo minsi twari kumwe narafungura ngahaga tubaranye amezi 3 agiye acarambarira ngo fata urupapuro n'ikaramu wandike ibintu ukeneye kugira ushobore kurya ushobore kuronka bisi kandi ushobore no kuronka amayinite ya telefone n'inzu kurishoye kuyiriha n'inzu yagashizeko ndayimwandikira beze kubyandika ngo nyandikira ideni ufise kwa banki yo mu bantelefona nkaraba telefone nkabona banki nkiyumvira mvuge mu ndimi mvuge muhe ngo na banki wandika amafaranga uyifitiye acagenda ahura n'ishirahamwe yiwe bagira inama acayandikira ngo bemeye kugushigikira kuva muri 2009 buri kwezi loyer yararihwa ration yaraboneka telefone yaraboneka amafaranga ya bus yaraboneka acaranshigikira kugira mpeze yashigikira imyaka 9 uyu mugabo haleluya uyu mugabo mubona ni umuvyeyi wanje mu mpemu si umuntu afasha gusa ni umukozi w'Imana yumva ijwi ry'Imana kandi yubaha Imana ciye bugufi Imana ishimwe aranshigikira aransohora uwo mwaka nyene 2009 niho twamenyana na Nadia iyumvira ibintu Imana yakoze twamenyene nawe haciye 2 semaines indwi zibiri mbonga email ya Nadia nawe nyene turi kumwe endi niyo muntu wa mbere yabonye ifoto ya Nadia Imana yuguruye byose iby'impwemu n'iby'ubuzima hanyuma kuva icyo gihe rero kuva 2010 aransohora ndagira mariage banshigikira uretse bariha biro bakariha n'inzu mbamwo bakariha na ration bakariha n'amata y'umwana imyaka 9 inde muri yokora ivyo bintu atari Imana mutegetse nashaka no gushimira Emi madamu wiwe haleluya kuko madamu wiwe yategeza gusinya kuri sheke kugira amafaranga aze mu Burundi hamwe Emi yari kuvuga ngo sinsinya nani faranga nari kuro nawe nyene mukomera amashi haleluya rero imyaka 9 mutikweke iyo myaka 9 rero harabaye ibihe bigoye kuri we ko ntiyari umutunzi yarigora hari ibintu yaheba mu buzima bwiwe kugira ashigikire jewe hari igihe yigeze guca mu bigoye akoresha amafaranga atanafise kugira Jesse sonze n'umwana wanje ntasonze muravyumva Imana yategetse umuntu Imana itegeka ibikona igategeka n'abapfakazi iracinzira ahatari inzira ikibazo cya nyuma cyo ndangiza ikibazo cya nyuma muraza none ko iki yahagaritse ntabibazo gituma yahagaritse kuko naramwandikiye nabwo ati muzira makuru Imana yaramezagiye uno munsi ndafite stabilité rero jewe mu bantu ufasha raba bantu ufasha kuko jewe Imana yamezagiye mwana majambo yaransohoye haleluya nashaka kuvuga Intahe kugira benshi babivuga cyane uwo muntu ninde Imana ishime ko akiri muzima ndayivuze yumva Imana muhezagira haleluya yasere mwese mukora amashi Andy Kennedy Imana ishimwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
love this man. Ndakunda uyu mugabo. He has been my translator. Amaze igihe cyane ansobanurira. Sometimes he has to run and jump to keep with me. Rimwe na rimwe byarasaba ko asimba kirukanga kugira ngo tugumane turi kumwe. You know, the first time that I preached here Uraza umunsi wa mbere nabagira ubutumwa ngaha was in 2009. hari mu 2009. And I want to thank Pastor Aimé Shaka nshimire Pastor Aimé for the opportunity again to be here today. Ko nashoboye kuma kano kanya kandi kugira nshoboye kuba ngaho no munsi. So when I came in 2009, igihe naza mu 2009 ngaha I told you that I had a wife. Narababwiye ko narifise naronse umugore. And I had children. Kandi ko mfise n'abana. And then I came again some years later. Mu nyuma naragarutse nyuma y'imyaka mikeyi. And I told you I had a wife and some children. Kandi narababwiye ko mfise umufasha n'abandi bana. And then I came again. Hamba ndagaruka kandi. And I told you that I had a wife and some children. Narababwiye kandi ko mfise umufasha kandi n'abana. But I think maybe some of you began to wonder. Kumbura mwe mwatanga kwibaza ibibazo mutangaye. Does this man really have a wife and children? Kuri umugabo arafise umugore n'abana. So I want to ask my wife and my children to umufasha wanje n'abakobwa banje bahaguruke. Agiye kumutora. Stand up for just a second. Haguruka. I want to tell you how much I love this woman. Ngoma nababwire kangahe nkunda uyu mugore wanje, umufasha wanje. She is a mighty woman of God. Numukozi w'Imana adasanzwe. Hallelujah. Hallelujah. Chris was asking earlier. Chris yakarabaza mu gatondo. Maybe there are some bachelors here. Kumbure hari abantu ngaha batarubaka bakira basore. If you are a bachelor, nimbura umusore utarubaka cyangwa uri inkumi, I don't know what you're looking for. Sinzi ivyo uri kurarondera cyangwa uri kuraraba. But you need to be looking for a mighty woman of God. Ariko uzorondera umugore w'umukozi w'Imana adasanzwe. You know, Emmanuel and I are standing right on this location. Jewe duhagaze ngaha muri kino kibanza nawe. But the last time that I preached in this church, we were not standing in this location. We were standing over here. Yes, it's true. It's true. How many of you have been coming to the church for maybe 1 or 2 years? Raise your hand. But how many of you have been coming for 13 years? Oh yeah. So the church was over this way. No, the wall was over this way. I can even see on the floor right here. So I have preached in your church before. But I was standing over here. But now I'm standing here because of the mighty things that God has done. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Yeah. You know, I planned to preach a message today. But the Lord knows what I have to say. We can sometimes make a plan, and then sometimes God can change that plan. Hallelujah. Hallelujah. So before I begin my message this morning, I want to share one other verse with you. Chris had asked me earlier this morning, or last night, what are the verses that you're going to preach from? So I gave him those verses. But the verse I want to read to you is a different one now. So in your Bible, in 1 Corinthians chapter 2, Chris knows this is one of my favorite passages of Scripture. Chris arabizi ko uyu murongo ari umurongo nkunda cyane. Kabiko ntibakambere igice cya 2 umurongo w'9. Haravuga ngo ariko nkuko handitswe ngo ivy'ijisho ritigeze kubona n'ivyo gutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yavyiteguriye abayikunda.
ariko Imana yabiduhishuriye muri mwemu wayo. Mwemu asesa vyose n'ibihishijwe vy'Imana. 11. Ninde mu bantu azi ibiri mu muntu atari mwemu yiwe ari muri we? Niko n'ivy'Imana biri. Nta ubizi atari mwemu w'Imana. Ariko tweho ntitwahawe mwemu y'isi, ariko twahawe mwemu ava ku Mana, kugira ngo tumenye ivy'Imana yatugabiye. Amen. Hallelujah. Today, uno munsi God has given to us something. Imana hari ikintu yaduhaye. Today, uno munsi, right now, ubu nyene God has given us something. hari ikintu Imana yaduhaye. Verse 12 umurongo wa 12 says what God has also not given to us. iravuga kandi n'icimana itaraduha. He has not given to us the spirit of this world. Ntaraduha mwemu w'isi. He has given to us his own very spirit. Yaduhaye mwemu wayo ukuri. And he has done this for a reason. Kandi yabikoze kubw'intumbero kanaka. So that we might know the things that we are receiving from him. Kugira ngo tumenye ibintu two turakira dukura kuri we. Things that he freely gives to us. Ibintu duha ku buntu. This is what verse 12 is describing. Ibi nivyo umurongo wa 12 uvuga. You know the spirit of the world murazi mwemu w'isi has news to tell you. Arafise amakuru atubwira. The spirit of the world mwemu w'isi says that Burundi is the poorest country in the world. Atubwira ngo igihugu c'Uburundi n'igihugu gikenye kw'isi yose. Do you know what it means to be poor? Mbega urazi ico bisigura kuba umuntu akenye? Poor means you have nothing. Nukuvuga umuntu akenye nta kintu na kimwe ufise. Or you have so very little cyangwa ufise akantu gatoyi that you have nothing to give someone else. Ariko nta n'ico ufise ushobora gufashisha uwundi. That is the spirit of the world. Iyo ni mwemu y'isi. But you have not been given the spirit of the world. Ariko mwe mwahawe mwemu w'isi. All of the media, amaradiyo yose, all the news in the world, amakuru yose twumva kw'isi, the spirit of this world, imwemu y'isi, the message of this world ubutumwa batanga bw'isi is to tell you as a Burundian that you are poor. Nukukubwira yuko mwebwe nk'abarundi ko mukenye. But I see a people ariko jembo n'abantu who are not poor, badakenye, but they are rich in God. Ariko batunze mu Mana. Hallelujah. Hallelujah. You have been given another spirit. You have been given a spirit of God. And by the spirit of God, you know those things that he is freely giving you. That makes you rich. Amen. Amen. How do I know this is true? My wife and my daughters, we come from America, a place where everyone says people can be rich. But I have met many people who have more than the typical Burundian. But in this house, they do not have the riches you have. Because I sense in you a richness of the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. We came in this morning and sat here. And of course, other than a few words, we know none of your words. So, we don't know what you are saying. We don't know what you are singing. We don't know what you are praying. But we know what you are saying. And we know what you are praying. And we know what you are singing. Because the same spirit that is in you is the same spirit that is in me. We are serving the same living God.
ubuzima. And he makes each of us rich Kandi twese atugira abatunzi. by the Spirit that he has put within us. Biciye mu mpemu yashize muri twebwe. Hallelujah! Hallelujah! Oh, I can see it in this place. Ndashobora kwibona muri kino kibanza. In my spirit, I can see that Mu you are mpemu yanje rich. ndashobora kuvyumva ko muri abatunzi. Like Chris was telling in his testimony, Nkuko Chris yakarabwiye intahe yiwe. the Lord instructed him, Imana yaramutegetse. stop complaining. Hagarika kwidodomba. Just worship me and pray. Impimbaza usenga. It's very easy when you have nothing Biroroshe igihe ataco ufise to focus on the idea that you have nothing. kugushira amaso yawe kuri ico kintu ataco ufise. But remember, Ariko wibuke your Father, data wawe, your heavenly Father, Imana yawe yo mwijuru owns everything. afise vyose n'ivyiwe. He owns everything. Vyose n'ivyiwe. Hallelujah. Hallelujah. And he can meet you with and meet your need. Arashobora kuguha bijya ukeneye. So I am thankful this morning Leo ndashima Imana mu kano gatondo for this opportunity once again to be with you kuri kano kanya mwanyuma yo gashoboye kubana namwe. and to sense in you once again how rich you are. Kandi niko ndumva kandi muri mwebwe ingene mufise ubutunzi budasanzwe. I have to say, for me personally, Reka nabivuge jewe ubwanje. I have my handkerchief in my Ndafise hand. umushwaro wanje mu maboko yanje. And of course, at some time in this sermon, Rimwe na rimwe muri mwe butumwa twavuga. I will probably start waving this Ndaza handkerchief. gutangura kuzungagiza umushwaro wanje. Maybe something a little crazy that I do. Kumbure n'ikintu kisa n'ikintu mengo ni gisa. But I also need this handkerchief Ariko umushwaro ndawukeneye maybe to kugira ngo dry nihanagure my eyes a little. yashu. Because it's strange in your life when you cry. Okay, kugira ngo mpanagura amosozi kuko ni ibintu bidasanzwe ubona umuntu ariko ararira. You know, sometimes you cry because you're sad. Rimwe na rimwe urarira kubera ko ubabaye. Or you cry because you're disappointed. Kumbure urarira kubera ko wahemukiwe n'umuntu. But sometimes you cry while you're laughing. Ariko rimwe na rimwe urashobora kurira kandi uriko uratwenga. Have you ever cried while you're laughing? Mbega uramaze kurira kandi uriko uratwenga. You know, you're so happy about the things of God Ukaba unezerewe n'ibintu vy'Imana. that you're crying Ugatangura kurira ukora while you are amosozi. laughing. Kandi uriko uratwenga. Today, that is a kind of day for me. Uno munsi n'umunsi wanje bimeze gutyo uno munsi kuri jewe. I came here in 2008 the first time, Ubwa mbere naza ngaha ari mu 2008. and I stepped off of the aeroplane, Nururutse indege. and my foot touched the ground. Hama ikirenge canje kirakora ku isi y'Uburundi. At that time in my life, Kiya gihe mu buzima bwanje. Burundi was maybe, I think, about the 30th nation I had traveled to. Ndibaza Uburundi ko ari igihugu gihugu ca 30 nari ngiyemo. The Lord had opened many doors for me. Imana yarugura imiryango myinshi cyane ku bwanje. I have been in many nations for the name of Jesus. Maze igihe nja mu bihugu vyinshi cyane mu izina rya Yesu Kristo. But when I set my feet on the ground at the airport, Ariko igihe nashira ikirenge cyane honyoza ikirenge canje kuri aeroport y'Uburundi. something went through my spirit. Hari ikintu cabaye mu mpemu yanje. And the Holy Spirit spoke to me. Mpemu y'Imana yavuganye nanje. Burundi belongs to you. Arambwira ati Uburundi ni ubwawe ndabuguhaye. Maybe to some people that sounds strange. Kumbure kuri bamwe bisaba kumenya ibintu bitangaje. And I can tell you that I don't even fully know what it even means. Je no shobwira ko sinatahuye nico binasigura. But each time I am here Ariko igihe cyose ni ngaha in Burundi, mu Burundi, and especially in this church, cyane cyane muri no shengero, I feel like I am home. numva ndi wanje muhira. Minivam Kogobe. Mine vame Kigobe. We were driving down the street. Turaza mwibarabara mu gatondo turaza mwibarabara. And I could see, oh, there's the place where we have to turn. Naciye mvuga ntihajya turana niho tuzawukatira naciye ndahabona. I love this house. Nakundi no ngoro. I love this place. Nakunda kino kibanza. And so it's always a little bit emotional for me. Jewe nshitse ngaha abantu bafite ibigumbagumba byinshi cyane. But it's especially emotional for me today because my darling wife and my two daughters are here. Ariko no munsi bisigumba byinshi cyane kubera ko umufasha wanje n'abana banje bari hano. When I first came in 2008, Igihe naza mu 2008 bwa mbere, my wife Amy and I had been praying.
umufasha wanje Emi twari tumaze dusenga how will the Lord open this door? ingene Imana yo kugurura umuryango. And at that time our children were very small, cyage kico gihe abana bacu barakiri bato cyane so she could not come with me. ntiyashobora kuzana nanje. But this time, and this visit, she has come and two of my ariko daughters. kino gihe unako yazananye nanje n'abakobwa bacu babiri. So for me, this is a day of celebration. Rero no munsi kubwanje n'umunsi wo guhimbaza n'amashimwe. That I can be with you, kugira ngo nshobore kubana namwe, and I can be here with you with my kandi family. ndi kumwe n'umuryango wanje. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. mwakoze cyane. Now, let us look for a few minutes in the Word of God reka rero mu minota mike dusiganye twinjiye mu ijambo ry'Imana. at the scripture that I would like to share with you this morning. ivyanditswe nshaka gusangana muri kano gatondo, And I will make first a real condensed ngerageze message. ndabishire hamwe gatoya ndabikondanse. And then in the second service, I will expand some on this idea. muri deuxième kiti ndaza kuvyagura gatoya. But you have to leave because other people are coming. ariko nimureke gutaha uko abandi baca bazi. Oh, thank you, Jesus. Matthew 16, Matayo 16 verse 13 murongo wa 13 through 19. gushika ku 19. Pastor udusomera. Yes. Matayo 16 gushika 19. 16 gushika 19. Yesu aja mu misozi ihera i Kaisariya mu bwa Filipo. Abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde. Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura turi Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mu ijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, n'ico uzohamburura mu isi kizoba gihamburuwe mu ijuru. Amen. 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 Jesus is building his church. Yesu ariko arubaka ishengero ryiwe. Even pastor referred to this morning. Na pastor yabivuzeho gatoyi When kuri all ibyo. of the newly baptized Igihe bajya babatijwe bashasha bari ngaha, he referred to the church of Jesus Christ yavuze ku bw'ishengero rya Yesu Kristo. and the family of God. Aravuga n'umuryango w'Imana. These principles are very powerful. Ibi bintu byangenderwako n'ibintu bikomeye cyane. When we say the word church, Igihe tuvuze ijambo ishengero, we have many ideas of what that might mean. dufise ivyiyumviro vyinshi mbega ivyo bintu bivyoba bisigura iki. But imagine if you had never heard the word church. Iyumvire woba utarumva ijambo ishengero na rimwe. Imagine. Wiyumvire. You've never heard this word. Nturigera ubyumva iryo jambo. The only word you know Ijambo ryonyene uzi is synagogue. kumbura ni synagogue. Peter and the other disciples Petero n'abandi bigishwa had never heard of Jesus even speaking about a church. ntibari bwumve Yesu ariko aravuga ivyerekeye ishengero. Each week they would go into the synagogue and Jesus would teach Kundwi bama bagenda muri synagogue Yesu akigisha, and heal the sick agakiza abagwayi, and do miracles. agakora n'ibitangaza. But he had never talked to them about a church, Ariko ntiyabwigera babwira ivy'ishengero that he was going to build something. ko yari agiye kugira ico yubatse. So on this day when he introduces this idea, Uyu munsi ariko arababwira iki ciyumviro ciwe, the disciples are confused. abigishwa barazazaniwe. What does that mean? Mbega ivyo bisigura iki? Jesus is building a church. Yesu ariko arubaka ishengero. This particular location, Caesarea Philippi, Iki kibanza ahabari Filipa was a well-known place of evil. hari ahantu hazwi nk'ahantu hakorerwa ibintu bibi. In that time in history, Muri kijya gihe muri kahise,
many people referred to that community abantu benshi birefera kuri rya komite nk'ajya aho hantu bari and babaye gave it a name. bahaye izina The doorway to hell. bahise umuryango uje kuzimu. It was so evil. hari ahantu hakorerwa ibibi. It was the doorway to hell. yari inzira yo kuja mu mahonero. I wonder about Jesus. natangara ingene Yesu They were maybe camped outside the city, kumbure bari muri kamp bari ahantu bari hanze y'igisagara having their evening meal together, bariko barasangira ku mugoroba. and he begins to have a conversation with them. aca atangura kubaganiriza. And in the distance, hama kure you can hear the noises of this city, warashobora kumva abantu bavuga mu gisagara. the evil that was present there. ni ukuvuga ibibi vyahakorekera washobora kuvyumva. And the Bible says in verse 21 of this passage ariko biravuga ku murongo wa 21 muri kino gice nyene that Jesus knew he was approaching the end of his earthly life. Yesu yaramenye yuko yariko ararangiza ubuzima bwe ngaha ku And isi. he knew in his spirit yarabimenye mu mpwemu that he yiwe had many things he needed to tell them about. yuko yari afise ibintu vyinshi ateza kubwira abigishwa He biwe. knew he had to tell them he was building a church. yaramenye yuko ateza kubabwira yuko ariko arubaka ishengero. And he used this setting, yakoresheje this location, arakoresha with ikibanza. the noise of evil hariho n'urwamo in the rw'ibibi background inyuma yabo to open the door of their understanding about a church. yugurura umuryango wabo wo gutahura ku vyerekeye ishengero. Jesus was wise. Yesu yari umuntu aciye ubwenge cyane. This was the perfect moment. aka kari akaryo kadasanzwe The cyane timing was right. kandi wari umwanya wo. He knew that he had many things to talk to them about. yaramenye ko ibintu vyinshi ateza kubabwira. He knew these would be things that would confuse them. yaramenye ko ibintu bizobazazanira. He told them he was going to die. arababwira ati ndagiye gupfa. He told them he was going to rise from the dead. arababwira ati nzozuka mu bapfuye. These are things that we read and celebrate ibi about. ni ibintu dusoma kandi tugahimbaza tugashima. But to these disciples, it was brand new news. ariko kuri ababigishwa yari inkuru shasha. They had to be somewhat shocked. barabaye shoke cyangwa barababaye baratangara. And in the midst of this conversation, ariko muri bino biganiro bakikora ganira, Jesus asks a question. Yesu arabaza ikibazo. So, my disciples, mbega bigishwa banje, who do men say that I am? mbega abantu bavuga ngo ndinde? And some said you were maybe John the Baptist. abandi bavuga ati kumbure uri Yohana umubatizi yazutse mu bapfuye, uri Eliya, uri Yeremiya, muvugishwa Yeremiya. Jesus was interested Yesu nawe arabaye in knowing what the disciples thought about what others thought. kumenya ivyo abigishwa nabo bamwiyumvirako n'ivyo abandi bamwiyumvirako. But he was also interested in knowing what the disciples themselves thought. ariko arabaye interesa ashaka kumenya ivyo abigishwa nabo bamwiyumvirako. So he says, now, who do you say that I mbega am? namwe muvuga ngo ndinde? And Peter speaks up. Petero arahaguruka aravuga, I know who you are. ndazuriwe, You are the Christ Messiah. uri Kristo Mesiya, You are the Son of God. uri umwana w'Imana nzima. Brothers and sisters, bene data bashiki banje, this is a powerful story. iyi ni inkuru idasanzwe. And there is a really important reason to see something in this story. kandi hari igituma kidasanzwe tugiye kora muri ino nkuru. I'm going to give you several quick Bible references. ngomba ndabahe amareferanse yo muri bibiliya makeyi gusa nyarutsa. Matthew 2:4. Matayo 2:4. Herod knew that a Christ was coming. Herode yaramenye ko Kristo yaraje. The thought of a Christ coming troubled his spirit. Imhemu yiwe yarabuza amahoro kubera ko yumvise ko Kristo aje. In Mark chapter 14 and Matthew chapter 28, muri Mariko 14 no muri Matayo 28, the high priest asks Jesus if he is the Christ. umuherezi mukuru yarabajije Yesu aramubaza ko ari Kristo. In Luke chapter 3, muri Luka cya gatatu, people were thinking that John the Baptist was the Christ. abantu biyumvira ko Yohana umubatizi yari we And Kristo. John the Baptist said, no, someone else is coming. Yohana arababwira ati oya hari uwundi aje. In Luke chapter 4, muri Luka 4, the demons knew that he was the Christ. amadayimoni yaramenye ko yari Kristo. When he cast them out, igihe azirukana, they said, we know who you are. turazi uri we, You are Jesus the Christ, uri Yesu the Kristo, Son of God. mwana w'Imana. And in John chapter 1, muri Yohana igice cya mbere,
When Jesus first is gathering the disciples, Andrew, the apostle Andrew, was a follower of John the Baptist. And John the Baptist began pointing to Jesus. This is the one you have to follow. And Andrew went and got his brother Peter. And he said these words to him. You have to come. This is the one. He must be the Messiah. So you can see in the biblical story that the idea that Jesus was the Christ and that he was the Son of God had already been introduced even to Peter. But on this day in Caesarea Philippi, when Jesus says, who do you say that I am? Peter looks him in the face. He says, I know who you are. You are the Christ, my Messiah, the Son of God. At this very moment, Jesus did not even wait to hear what answer any of the other disciples gave. You know, sometimes you better be the first one to speak up. Hallelujah! Hallelujah! When the world is asking for a testimony, you better be the first one to speak up. And in that moment, Jesus looked at Peter. And he said it something like this. He didn't just say, Andy. He said, Andy Fred Kennedy. Andy Fred Kennedy. He used his whole name. Peter, son of Jonas. Hey! Flesh and blood has not shown this to you. You did not get this understanding by going to the synagogue. I am so glad that you come to church every week. I am so glad that you come to church every week. And I know Pastor Aimee loves it when you come every week. You come for the fellowship, worship. You come for a greater understanding of the truth. But there are some things, some revelation that come from the Father above. And when they pierce into your spirit, you know things that no one else can tell you. This was such a powerful moment that Jesus looked at him. Simon, son of Jonas, you are blessed. Jesus gave the definition of blessing. It's one thing to be a disciple. It's one thing to be a follower. But I want to be a blessed follower. I want to be a blessed disciple. How was it that Jesus was able to recognize this? For 3 years, he had walked with these men. Every day, living out the will of his Father. Every day, early in the morning going for prayer and getting
the heavenly downloads yamariko aratereshaje ivyo mwijuru into his spirit. yariko aratereshaje Jesus said, I don't do anything except what my Father shows me. Yesu aravuga ati je naco nkora kiretse ico data nyeretse gukora. So when he asks this question, igihe abaza iki kibazo, and Peter answered, Petero arishura, Jesus in the spirit Yesu mu mpemu yiwe knew that this did not come from Peter's knowledge. yaramenye yuko ibitavuye mu bwenge bwa Petero. He saw into the spirit of Peter, yarabibonye mu mpemu ya and he Petero, recognized, arabitahura. Yes, that is what is happening to me every day. And now I see it in one of my disciples. You're getting the Father speaking to your spirit. Okay, now I'm going to shock you. On this rock, it's theologically challenging. See, Catholics and Protestants have been fighting for years. What does this rock mean? It's a Peter. Oh, it's Jesus. And for hundreds of years, all this fighting. The devil loves it when Christians fight because it creates confusion. Jesus was not trying to talk about this subject. He had just seen with spiritual eyes in the spirit of one of his followers something so dynamic that he declared that man was blessed, not only because of the content, the subject of what the revelation was, but he was blessed because of the source of that revelation. And the moment, the very moment that he sees that in Peter, on this rock I will build a church. I know from many theologians what I'm saying. Oh, it's being recorded too, so. Many theologians would argue with me. But I tell you, I believe this. Jesus saw something amazing. And he realized in his spirit, this is the moment. This is the very hour for me to tell them about my church. I'm building a church. I'm building a church. You know, when you build something, you need materials. You need materials. You go to the store and you purchase some bricks, some wood, because you have something you want to build. Jesus, yes, he knew he was going to build his church. And in that moment, he saw, that's what I want to build my church with. On this rock I will build my church. Who are we? We call ourselves the church. We are the people that Jesus wants to see the Father reveal himself to personally. That's the heart of this message. Where are you? Listen, this is 600 milliliters of water. Hold on, because I'm almost done. It's 10 o'clock. 600 milliliters of water. Can I pour this in Lake Tanganyika? Well, if I pour this inside Lake Tanganyika, will the lake overflow Bujumbura? Of course not.
Of course not. ntibishoboka. But can I put Lake Tanganyika inside this bottle? mbega cyane ushaka gushyira Tanganyika muri kano gacupa yose? No way. No, with our natural understanding. ntibishoboka no gutahura kwacu k'umubiri. Petero, I know you're only a little rock. ndazi urakatare gatoyi. But I'm going to put a mountain urakabuye gatoyi inside you. ariko ngiye gushiraho umusozi muri wewe. See, when you see a mountain, igihe ubonye umusozi, you can see many tiny little rocks inside of a mountain. urashobora kubona hari amabuye menshi ku But when you musozi. see a tiny little rock, ariko igihe ubonye akabuye gatoyi, do you know there is a mountain in there? mbega uramenya ko hari umusozi muri ko? Jesus stood with the woman at the well, yesu yagwa na mugore yari talking to her about water. ariko aramubwira ivyerekeye amazi. And she was confused. yarazazanye wa mugore. She thought he was talking about this. yibaza ngo akavuga aya mazi aya. He said, no. oya, I have a river. ndafise uruzi. I want to put it inside you. shaka ndarushire muri wewe, ndarusuke muri wewe. Father, I thank you. data nagushimiye. You are looking for a people uriko urarondera abantu with whom you can build your church. ushobora kubaka ku ishengero ryawe. People who are receiving directly from you, Father. abantu bashobora kwakira bivuye kuri wowe Mana. People who realize that even if they're a tiny stone, abantu bashobora gutuma ntara utuye dutoyi, the mountain lives in them. uyu ku musozi munini uba muri bo. Even if they're only a tiny cup, naho baba agakombe gatoyi, the river of God is flowing through that cup. uruzi rw'Imana ruriko ruruzura rusuka muri bo. Open our understanding, Lord. Mana wugura ugutahura Give us kwacu, revelation of who we are. uduhishurire Mana abo turi, Make us a church that hell is afraid of. utugire ishengero Mana, In Jesus' name. mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Mana ibahezagire.